Ndabaramukije inshuti bakundwa dusangiye urugendo ruja mu ijuru nkuko bisanzwe. Ni mwene so pasteur niyo nizigiye Vital. Dusubiye gushimira Imana ko dusubiye guhurira hano ngo dusangira amajambo y'Imana. Rero nagomba dusangira ku majambo y'Imana avuga ku by'urukundo. N'amajambo y'Imana tuza gusanga mu gitabo Paulo yandikiye abikorinto ba mbere, igitabo ca mbere yandikiye abikorinto igice ca 13. Aho Paulo yariko aravuga ingabire iruta izindi. Aravuga ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose y'ubwenge bwose. Kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo noba ndubusa. 3. Kandi naho notanga ivyanje vyose ngo ngaburire aboro, kandi ngo naho notanga umubiri wanje ngo uturigwe, ariko ntagira urukundo ntaco vyomarira. 4. Urukundo rurihangana, rugira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza. Ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ivyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Ntirunezererwa kugabitanya kw'abandi, ariko runezererwa ukuri. Rurenza ko muri vyose, rwizera vyose, rwizigira vyose, rwihanganira vyose. Imana yacu nishimwe. N'aya majambo y'Imana agomba tuganire, avuga ingabire iruta izindi zose zibaho mw'isi. Ingabire abantu tugira ni nyinshi, nkuko Paulo yandikiye abikorinto yagiye arazisigura. Mugabo aravuga ngo ingabire ya mbere iruta izindi ni ingabire y'urukundo. Hanyuma rero aravuga ngo naho novuga indimi nk'iz'abamarayika, naho novuga indimi nk'iz'abamarayika, ngo noba meze nk'icuma kivuga kigasama canke nk'umuringa. Aya majambo avuga iki? Avuga ko hariho ikintu kivuga kigasama mugabo ataco kimaze. Hanyuma rero acavuga ngo naho nogira ingabire zingana gute, nkavugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose yo mwijuru, ariko ntagira urukundo, kandi naho nogira ukwizera kose, ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Aya majambo Paulo yavuze gutya kuko yabona ko hariho abantu bamwe mu bikorinto, ariko uyu munsi aya majambo ntariko abwirwa bikorinto, ariko abwirwa twebwe. Hariho abantu rero udosanga uyu munsi mbere bamwe na bene data bikinira komedi kugira ngo babe baratwenza abantu, ariko usanga rimwe na rimwe bishobora gufata abantu, ugasanga uwo muntu abifashe nk'ukuri. Ugasanga baravuze ngo aya majambo yayandikiye abikorinto ntiyayandikiye abarundi, ntiyayandikiye igihugu runaka, ariko aya majambo akiyandikira abikorinto ko arugira ngo natwe azodufashe muri urugendo rw'ikibano no kugira ubuntu n'urukundo, ngo atwigishe natwe. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi rero abakorinto ni twebwe turiko turayabwirwa. Aca aravuga ngo naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose, ntagira urukundo noba ndubusa. Yarabivuze kubera yabona ko muri bamwe mu bikorinto hariho abantu abanyengabire bashobora kuba bakoreshwa n'ibitangaza mugabo batagira urukundo. Inshuti bakundwa, uyu munsi hariho ikibazo gikomeye cane. Igituma mubona isi ibuza amahoro, igituma mubona imiryango ibuza amahoro, igituma mubona abavukana batagira amahoro, igituma mubona ababanyi mu kibano ata mahoro, igituma mubona mu bihugu hatagira amahoro, habuze ikintu kitwa urukundo. Iki Paulo yabwiye abikorinto, aravuga ngo nta yindi ngabire dufise iruta izindi atari urukundo. Iyo hatabayeho urukundo nta kwihangana kuhaba. Iyo umuntu atagira urukundo ntashobora kwihangana. Iyo umuntu atagira urukundo ntashobora guharira. Iyo umuntu atagira urukundo ntashobora
kurenza ko ikibi mugenzi we yamukoreye. Iyo umuntu atagira urukundo biroroshe cyane kumupfasoni wiwe cyangwa umushinga ntawe wamukoreye agakosa akaca yisandagaza ngo jewe ngo uyu munsi tuvane. Iyo umuntu atagira urukundo, iyo umwana atagira urukundo abavyeyi ashobora kuvuga ngo abavyeyi abandi bana abavyeyi baba bakorera ibi, akumva umengo ico muhimbara nuko yotana n'abavyeyi akaja kubironderera ahandi hatari mu Mana. Imana dutabare cyane. Iyo abakozi b'Imana batagira urukundo, nico gituma uyu munsi iyo urukundo rumaze gukena mu mashengero, iyo urukundo rumaze gukena mu bakozi b'Imana, niho handuka guhana amasumu, niho handuka ubwicanyi, kubera iki? Nta rukundo ruri mu mitima y'abantu. Abantu bakunda ibibahimbara, abantu bakunda ivy'inda zabo, abantu bakunda kubaho bonyene. Ariko nagoma ndakubwire, nta yindi ngabire Imana yadusigiye atari urukundo. Nibwo rwatumye tanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko duhabwe ubugingo budashira. Mu gitabo ca Yohana 3:16 niko havuga, kubw'urukundo yadukunze, yakunze abari mw'isi, nibwo rwatumye Imana itanga umwana wayo. Reka ndababwira, uyu mugabo Yesu yadukunze akaza kutwigura, yatanze ubuzima bwiwe kubera urukundo yaradufiseko. Ariko uyu munsi harabuze urukundo. Mbega uru rukundo kugira ngo rubure mw'isi rubuze kubera iki? Nuko bamwe mu bagwigisha batarugira, baruvuga ku munwa canke turuvuga ku munwa. Ariko umuntu yabwirizwa kuvuga ibintu biva mu bwina mu mutima, akavuga urukundo nawe arufise. Imana idufashe cyane. Abarundi bari bazi guca imigani neza, baravuga ngo umwera uva ibukuru ugakwira hose. Mu miryango rero ntihashobora kuba urukundo mu gihe serugo atagwafitiye umupfasoni wiwe. Mu miryango rero ntihashobora kuba urukundo mu gihe inarugo adafitiye urukundo umushinga ntahe wiwe. Abo bana biwe nabo nta rukundo bashobora kugira, kuko baba bakuze ahantu hatagira urukundo, haba bakuriye ahantu hari intambara, hari urwanko. Iyo umuvyeyi inarugo atagira urukundo, yama ariko aratera umugera mubi mu bana biwe, ngo so ngo ca gipfuso yangiriye ibi, ca gipfuso yangiriye ibi nibi. Abo bana bagakurana uwo mugera mubi kuko barezwe na nyina atagira urukundo umushinga ntahe wiwe. Imana idutabare cyane. Kandi akaca birenza ko ugasanga uyo muntu agendana Bibiliya mu ntoki, avuga ngo Yesu nashimwe. Ugasanga uyo muntu n'umuririmbyi mu ishengero, uyasanga uyo mugore n'umundi diakonikazi mu ishengero, ugasanga uyo mugore arakubura ingoro y'Imana, ugasanga uyo mugore arafise ibintu byinshi, aranubaha pasitori wiwe, mugabo atubaha umushinga ntahe wiwe. Umushinga ntahe mubwira ikintu ntacumve, ariko akumvira cyane pasitori gusumba kumvira umugabo. Akibaza yuko Imana izomenyera kurukunda kunda ishengero, mugabo urukundo rwa mbere umufasoni abwiza gukora nukubaha ishengero ryo mu nzu yiwe, agahera ku mutware wiwe ari umushinga ntahe wiwe. Nico kimwe n'abagabo uyu munsi, kubera urukundo ruke bafitiye abagore babo, bakabenguka abandi bagore bo hanze, canke bakabenguka abandi bakobwa bo hanze, kubwo kutagirira neza abapfasoni babo. Ugasanga igihe cyose aje nukuza gutuka amajambo mabi umuhinarugo mufasoni wiwe, kubera urukundo ruke amufiseko, akamutukira imbere y'abana, akamutuka ibitutsi bimwe vy'abungere. Uyo abo bana nabo bakura ata rukundo bafise. Imana idutabare cyane. Ukadusanga rero n'uwo mugabo nawe yamana Bibiliya, yamaboho, ugasanga mu ishengero ni pasitori nkanje, ni muri mwarimu mu rusengero, ugasanga n'umujenama, n'umudiakoni, n'umuririmbyi, n'umukuru w'abagabo mu ishengero, ariko agashaka kwerekana urukundo mu ishengero adafitiye ishengero ryo mu nzu yiwe. Imana idutabare cyane. Nico gituma rero mubona urukundo rubura mw'isi. Abo bana bakaca bakura, bikaca bibacanga, bakaca bavuga ngo mbega none abavyeyi bacu ko tubona bose baza gusenga. Cyangwa ugasanga bambaye ibirango byerekana idini ry'iwabo, ugasanga arambaye n'ishapure mw'izosi no ku kuboko no ku rutoki. Mugabo ivyo akora
ntakora nk'ivyo abakozi b'Imana padiri amwigisha byerekeye kugiriranira urukundo. Abana rero bigatuma mu muryango habura urukundo, hakama akajagari. Niho hagaruka ugasanga abana benshi kubera babuze urukundo hagati y'abavyeyi babo, babuze urukundo rwa base na ba nyina, bikabatuma baja mu biyovyabwenge. Niho hatangura kuza amadivorce kubera rwa rukundo rwabuze, bagatangura guharurukana, bagatangura kuvugana nabi, bagatangura kwitana ba mwana. Imana idufashe cyane. Rero Paulo aravuga ngo kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Reka ndakubwire, hari abantu bahagarara ku ngabire zabo, hari abantu bahagarara mu mabango bahawe mu madini, ariko ntibahagarare mu ibango rimwe, ibango ryitwa urukundo. Imana idufashe cyane. Ariko nagomba ndakubwire nshuti mukundwa, Imana yacu dusenga, umuntu ashobora kuyihenda ko ayisenga, nayo ikamuhenda ko imwumva. Umuntu ashobora kuyihenda ko ayikorera, nayo ikamuhenda ko imwandikira. Ntidukwiye rero kubaho mu madini cyangwa mu mashengero ngo tubeho dushaka kwerekana urukundo turi mu mazu y'amadini, nyuma yo nzu y'amadini tugakora ibiterasoni, ibituma abantu bamwe bagira imitima ikomantaye. Kandi rimwe na rimwe uzosanga bamwe mu bapasitoro, bamwe mu bakozi b'Imana, bamwe mu ba bishop, bamwe mu barevera, bamwe mu baririmbyi, bamwe mu badiyakoni, mu bajenama, bamwe mu bakuru bajejwe imigwi mu ishengero, baba hagati y'abandi mu gihugu canke muri quartier canke mu maministeri runaka. Kandi abo bamwe uzosanga mubo bakorana canke barongoye hariho bamwe bigeze kuza gusengera mu matorero canke mu madini canke mu mashengero. Abo bantu basengeramwo bakicara bakihweza ibikorwa bakorera mu rusengero, ariko ugasanga barazi no kubwira abantu ivy'agakiza. Ariko abo bantu ugasanga bafise n'ingabire runaka bakoresha mu rusengero. Izo ngabire bamara gushika mu maministeri bakoreramwo canke mu miryango, mu ministeri yo mu miryango yabo canke mu miryango y'amasosiyete bakoreramwo, ugasanga abo bantu bamye uburozi, nta rukundo bagira, nabo guteranya, nabo guconganisha abandi, nabo kumva ko naka atoba muri ico kibanza ariwe yokibamwo. Kandi abo bantu bakorana n'uwo muntu canke n'abo bantu bakama bibatera amakenga, bakavuga ati none k'uyu muntu twamubonye mu rusengero yigisha urukundo, yigisha aririmba indirimbo z'urukundo, aririmba indirimbo zo kuja mu ijuru, aririmba indirimbo zo kubana neza, ariko we yashika hanze ntakore ibisa n'ivyo avuga. Imana idutabare cyane. Nshuti bakundwa, turakwiye kubaka urukundo hagati muri twebwe, turakwiye kwihangana. Paulo rero avuga mu murongo wa 3 aravuga ngo kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo uturigwe, ariko ntagira urukundo ntaco byomarira. Haleluya. Imana idutabare cyane. Kuko yaravuze amajambo nuko yaraze mu Makorinto hariho abantu batanga ibintu bakagaburira aboro kugira biyerekane. Hari abantu batanga ibintu atari kubera bakundana, atari kubera bafise urukundo, ari kugira ngo biyerekane. Paulo nico gituma yavuze iri jambo ngo naho notanga ibyande byose ngaburira aboro, ntagira urukundo ntaco vyomarira. Nagenda kubwire, iyo umuntu afise urukundo, Imana ishimwe, atanga ibintu abitangishijwe n'umutima w'urukundo. Mugabo iyo umuntu atagira umutima w'urukundo, ivyo ukora vyose, ayo mabona action ukora, abo bantu ufasha, hari igihe umuntu afasha abantu kugira ngo ejo ugasanga arafashije n'aboro, ugasanga arafashije n'abantu atagira shinge na rugero, kugira ngo ejo azomenye ibyo azokwirata, avuga ngo naka yashitse hajya kubera ejo nahamushikanye. Hari n'abantu bahereza abandi ubuzi bakabasabira n'ubuzi, hari n'abantu bambika abandi
kugira ngo ejo azohure n'umuntu avuga ngo nakanda twahuye yambaye neza, kavuga ngo hagenje namuguriye zijya mpuzu. Ni ukuvuga ngo ntaditangijwe n'urukundo, oya, aditangijwe no kugira ngo yivuge, yihaye ivyo akora. Ubwo sigo rukundo, kuko Bibiliya ivuga ngo niwanatangisha ukubamfu kuryo kwawe nikubimenye, niwatangisha ukuryo kubamfu kwawe nikubimenye. Umuntu rero afise umutima w'urukundo arihangana, kubera iki uyu munsi amasosiyete abantu benshi bariko baranka no kuja gusenga, nuko bamwe mubo bakorana mu buzi runaka, mu mashyirahamwe runaka, bahurirayo n'abantu bitwa abakozi b'Imana, bitwa abakristo, bitwa abakirisu mbwa batari abakristo, batagirira urukundo bagenzi babo. Ugasanga umuntu atagira urukundo, abivuga ku munwa, ariko urukundo ni ingabire iba mu muntu, akumva ababajwe n'akarenganyo, akumva ababajwe nuko mwene se abayeho, kandi akamufasha atizigiye kuzohabwa impera, akazigira iyo mpera mu ijuru, akavuga ngo ndiko ndakorera Imana, ariko si ndiko ndakora ngo niyerekane. Iyo rero muri iyo miryango yose iri mu isi canke mu gihugu irimwo abantu bitwa ko bakijijwe, mugabo batagira urukundo, ubwo rukundo rero rumaze gukena, niho hava ubwicanyi, niho hava kuremeranira ibinyoma, niho hava kutihanganiranira. Ariko rero ku murongo wa 4 hacavuga ngo urukundo rurihangana. Umuntu afise urukundo arihangana. Sinumva ingene umuntu afise urukundo adashobora kwihanganira uwo bubakanye. Sinumva umuntu afise urukundo adashobora kwihanganira intege za mugenzi we nke. Kuko umuntu afise urukundo arihangana, akamenya ngo uyu muntu ashobora kuba ari umuntu yaje imbere yanje kugira ngo Imana igeze urukundo rwanje. Imana ikaguha umufasoni ageza, Imana ikamurunka aje kugeza urukundo ruri muri wewe. Imana ikaguha umushinga ntahe, Imana ikaza kugeza urukundo ruri muri wewe. Kuko no mu majambo wo wavuze ngo nzokwihangana nongere nsenge. Ikatiguha umufasoni ateba kwibaruka, ateba gusaminda, kugira ngo Imana yabe gwa rukundo wamukunda, wamusezeranira imbere y'ishengero n'abakozi b'Imana n'abavyeyi, kuzokwihangana. Nijyaje mu Imana ivuze ngo kandi urukundo rurihangana. Ugiye rero utamaze kwihangana, ucuhura n'abantu mu miryango yiwanyu bakubwira ngo terera hanze uwo mugore w'ingumba atavyara, wamara kumuta, wamara kugenda hanze ukamusiga mu nzu cyangwa ukamwirukana, Imana ikazogutegera kuri rya jambo warahira canke wavuga. Imana idutabare cyane. Urukundo rero rurihangana, kubera ko uyu munsi atarukundo rwo kwihangana, atabantu bafise urukundo ruri muri bo rutuma umuntu yihanganira mugenzi we. Nuko abantu uyu munsi ntibagiye mu ishengero mu buryo bwo guhunga, barimutse. Iyo mu ishengero uyu munsi dufise mu ishengero abantu bimutse mugabo batahunze. Reka nsigure aya majambo, kuko umuntu yimutse akimukira mu ishengero akaja kubatizwa yimukiye mu ishengero canke mu idini. Umuntu iyo yimutse akava mu nzu imwe akinjira mu yindi, ni ukuvuga ngo umuntu abavuye mu isi akinjira mu ishengero canke mu idini. Ni ukuvuga ngo iyo yimutse ava mu isi yinjira mu ishengero canke mu idini, yimukana ivyo mu isi byose, yimukana urwanko n'ubusambanyi n'ibindi byose. Nico kimwe n'umuntu iyo avuye mu nzu yapanze akimukira mu yindi, n'umurembe waboze, n'umurembe waguye ingese arawimukana. Uwo muntu rero nimba iyo nzu yarimwe yahorimo umunuko, yimukanye n'uwo munuko muri iyo nzu shasha yinjiyemo. Ni ukuvuga ngo n'iyo nzu izohinduka umunuko, kubera uwo muntu arimutse, yimukana n'utwiwe twose. Uyu munsi rero hari abakozi b'Imana bimukiye mu idini no mu ishengero, bimukana urwanko no kutihangana, bimukana amacakubiri n'ibindi, bimukana ikibi n'inzigo. Uyu munsi dufite abakristo bameze gutyo, bimukira mu madini no mu mashengero. Ariko twari dukwiye kubaho turi abakozi b'Imana, turi abakristo dukora ibikorwa by'Imana, twahunze
kuko iyo umuntu ahungiye mu ishengero ahunga, iyo umuntu ahunze, sinzi ko murabona, iyo umuntu ahunze intambara arahunga yumvise insasu zivuze, nta n'ikintu agendana, yiruka uko nyene. Nimba yararyamye yambaye pinjama agenda uko nyene, niko yarayambaye nuko nyene. Aza gusubira kumenya yuko yambaye impuzu imwe kubera ashitse iyo yahungiye, akaca yambara, canke ico gihugu yahungiyemwo bakaca bamuzanira impuzu, bakavuga ngo izi ni impunzi zihunze mu gihugu canke zihunze abarobere. Bakaca n'ico gihugu bahungiyemwo bakaca babafata, za HCR zikaza n'ayandi mashirahamwe bakamuhereza imyambaro, bakaheza n'ivyo kurya, kuko barahunze. Uwo muntu rero, iyo umuntu ahunze ava mu isi, arahunga agasiga inyuma inzigo, kutihangana, ubusambanyi n'ibindi byose, agahungira mu ishengero. Iyo amaze kwinjira mu ishengero yambara urukundo, yambara Kristo. Imana yacu nishimwe. Yinjira mu rusengero akagenda akamenya iri jambo riri muri Yohana 3:16 avuga ngo kubw'urukundo yadukunze ariko rwatumye itanga umwana wayo. Uwo muntu akacabaho yitangira abandi, uyo mugabo akacabaho amenya kwihanganira umupfasoni wiwe, uyo mupfasoni akamenya kwihanganira umushinga ntaye wiwe, akamusengera kuko yarahunze. Ariko iyo yimukiye mu idini, nico gituma uyu munsi abantu benshi biriko biratera amakenga, abakristo benshi, abantu benshi bakava mu madini bagaheba no gusenga, kavuga ngo nzosengera mu nzu yanje. Nshuti mukundwa, gumana n'Imana yawe. Yesu yavuze ngo reka bikurana azotindaze agenye. Ariko wewe wagiye mu rusengero uhunze, utimutse, kuko ushobora kubusenga n'abantu bimutse. Iyo umuntu rero yimutse yimukana amafuti yiwe yose. Ariko iyo umuntu ahunze, ahunga ivyo nyene vyatuma adakizwa, akimukana agakiza, agahunga ari wenyene, akagenda akambara urukundo n'ukwihangana. Imana yacu nishimwe. Hanyuma rero ngo urukundo ntirugira ishari, kandi uyo muntu yahunze ntagira ishari, oya agira urukundo. Kandi ngo urukundo ntigwihayagiza. Iyo umuntu akoze ibyiza akabikorera bagenzi we, ntiyihayagiza agenda arihaye haciye, kuko afise urukundo. Imana yacu nishimwe. Umuntu afise urukundo ntiyandagaza umufasoni wiwe, umuntu afise urukundo ntiyandagaza umushinga ntaye wiwe, umuntu afise urukundo, abana bafise urukundo ntibandagaza urugo rwa se na nyina, bararusengera. Haleluya. Bakamenya yuko umwansi ashobora kuza kurasa uyo muryango. Imana yacu nishimwe. Mparankunda kubwira abafasoni n'abashinga ntaye ntibakundwa nshuti, uyu munsi turama miliyaridi n'amamiliyaridi mw'isi, ariko Edeni yari irimo Adamu na Eva gusa, abantu babiri. Imana yacu nishimwe. Ariko Satani arayinyengeteramwo, arayisenya. Uyu munsi Satani ariko akorera mu bantu, agakoresha n'abandi bantu, agakoresha mbese n'imiryango imwe dukomokamwo. Imana idufashe cyane. Ariko ngoma ndakubwira, umuntu afise urukundo aramenya kwihangana, aramenya kugirira ikigongwe mugenzi we, aramenya kwihanganira mugenzi we, akasenga, akamenya ngo uyu n'umwasi ariko araturasa. Imana yacu nishimwe. Uyo muntu rero agiriranira urukundo n'abantu, mu kazi akora agiriranira urukundo n'abantu. Imana idufashe cyane, kubera ko uyu munsi abantu babiri babana bibananira kubana. Nshobora kwibaza nimba bikurene kubana n'uwo mwubakanye umwe, mbega wundi uzozana, uwo muntu uzozana azoza afise ari uko yuzuye ibyo wifuza n'uwaheye, ko turi mu isi igoye. Kwa kwihangana rero kumaze kuhava, haca haza ishari, haca haza kutumva ko mugenzi wawe ikosa yakoze canke icyamugoye ari Satani adashaka ubumwe n'amahoro hagati mu miryango. Ariko nagomba ndababwire, abakozi b'Imana buzuye Imana, buzuye mpemu yera, bagira urukundo, barihangana. Haleluya. Ntibagira ishari. Ariko uyu munsi abakozi b'Imana buzuye ishari ya bagenzi babo, buzuye ishari, nibo bahana amasumu, nibo bagiranira nabi. Uyu munsi abakozi b'Imana, iyo mvuze abakozi b'Imana, abakristo benshi bumva ba pastori, bumva bari abantu barongoye imbere. Oya,
umuntu wese akorera Imana, umuntu wese atanga ishikanwa akoreye Imana, umuntu wese akubura ingoro y'Imana n'umukozi w'Imana. Igikorwa cyose ukora mu ishengero umukozi w'Imana. Imana yashije nuvuga ngo twese turi mu nzu y'Imana turabakozi b'Imana. Mugabo uyu munsi ni gute mwene so ushobora gutumwa n'umuntu ngo genda umuhereze isumu, genda umugirire nabi? Kubera iki? Ni urukundo rukere buze mu bantu. Kandi ntiwigere wikangura ngo wibaze mbega uyu muntu ntagiriye urukundo, nifuje guha isumu ngo apfe. Ngo ubanze usubize ubwenge inyuma, wibaze imyaka umaze, shika mfatire ku myaka 40 umaze cyangwa 30 umaze uriho utonda ku buburi uherekeje abandi bantu bapfuye. Wibaze mbega uyu muntu ugiye guha isumu, ejo mbere uzoshuna muherekeza ugende nari amarira menshi uvuge ko wamukunda, arapfuye aragiye. Mugabo ntiwibaze mbega hamwe noheza kumuha isumu, nyuma yo kumuha isumu abantumye nanje bakaca bampa isumu kugira ngo ntibizomenyekane cyangwa bagutumye kumwica bakaca nabo bakwica. Mbega nanje ejo ukaca umusangaho waye ngihe yazohava kubaza ati mbega nawe burya banyisha usigaje isaha imwe nawe ngusange ngaha. Kubera urukundo ruke, kubera n'amaronko. Imana idufashe cyane. Kubera gwa rukundo ruke rero abantu baca bakoreranira ikibi. Hanyuma rero ku murongo wa 5 bavuga ngo ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ivyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Urukundo ntirurondera ivyago, ntigwiciraho, ntirurondera ikibi ku bantu. Imana idufashe cyane. Ariko uyu munsi kubera urukundo ruke urashobora kubona abamama bafise abasaza babo bari ruguru, bafise itongo, ugasanga abamama 3 bafise abasaza babo 3 canke 4 baranakenye. Kubera gwa rukundo ruke ugasanga abo bamama babibujumbura bafise amahegitari n'amahegitari y'amaparcelle baguze. Imana yarabahezagiye. Bafise bamwe bari mu za Australia, bari mu Bwongereza no mu bindi bihugu bitandukanye. Mugabo bakaza ngo baje kuburanira ibiseke muri basaza babo bakirirwa baragora muri sentare ataca Imana itabahaye. Mugabo ntibigere bibaza ati mbega aba basaza bacu naho twobahebera iri tongo twebwe twararonse, Imana yaduhezagiye. Akibagira ko itongo ry'umuntu ari metero 1 kuri 2. Ugasanga abantu b'abagabo bariko baranka gufasha abashiki babo bagorewe ruguru, amatongo bayafise, ntibavuge bati reka nabo tubateza imbere. Naho bogira gute bavuga toya. Kandi abo bantu bari mu bihugu, bari mu gisagara, bafise amajipe y'amamiliyoni 100. Kubera urukundo ruke ntibagirira imbabazi bagenzi babo bashiki babo, ntibagirira imbabazi abana abasengezana babo canke abana ba bene babo bapfuye. Kubera urukundo ruke. Imana idufashe cyane. Kandi nyuma yo kuja muri ivyo bintu umuntu akazobazwa n'Imana urukundo yagize. Njuti mukundwa, wowe uri kuraja mu ijuru, ngoma ndakubwire hari amajambo y'Imana ari muri Samuel wa mbere 18:1-5. Uzohisomera wowe nyene avuga ingene Yonatani yakundaye na Dawidi ngo yikiza imitamana yiwe n'ibigwanishwa arabimuha kubwo urukundo yamukunze. Imana ishimwe. Ngoma ndakubwire umuntu akundana arahebera mugenzi we nkuko Yonatani yahebeye Dawidi n'ugupfarafa niko Yesu nawe yadupfiriye. Usomye muri Samuel wa 2:9 ku murongo wa mbere haravuga ingene Dawidi yibutse urukundo rwa Yonatani, aragwibuka, aribuka amajambo Yonatani, ibyo Yonatani yamuhebeye, aravuga ngo reka nanje nibuke iciza. Ndababwire iyo umuntu yakoze ibyiza murakwiye gusiga urukundo mu miryango yanyu, murakwiye gusiga urukundo mu bana muriko muravyara, turakwiye gusiga urwo rukundo hagati y'abana bacu, base wabo, abana muriko murasiga mugasiga urukundo kugira ngo abo bana baze babana amahoro, mubaraga urukundo, mubaraga ubumwe. Nagoma ndakubwire wewe miryango yasanzaye witwa kusenga, murakwiye kuraga urukundo imiryango, mugakoranira hamwe, mugasabana imbabazi, mukihanganiranira, mugabasabana pardon mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana nyene amahoro ibone ko musize muriko murasiga amahoro mu bana banyu. Reka ndababwire kubera urukundo ruke uyu munsi hari abantu babaho itongo ise na nyina bakaba baraririye sagapfa, aba bahungu n'abakobwa bakiga amashuri maremare bagaheza kubera amatongo yaryoshe. Imana idufashe cyane, Imana idutabare bene data.
ugasanga uwo mukecuru ntakigira ubwenge, ntakibona. Abahungu bakamubwira ngo sinyaha, kubita igikumu kuduhaye procreation, bakaja kuburana itongo ryagurishijwe muri antikite, kuko bazi ko uwo muntu atampapuro agifise. Bakabwira nyina wiwe ngo uzove kutigeze urigurisha, bakaja kuvuga ngo zana impapuro. Nemwe bene data nshuti bakundwa, kandi abo bana barakuze, se na nyina barabigisha, baraheza kaminuza, barakora ubuzi bwa leta, kubera bumvise ko amatongo yazimvye ariko araryoha. Bakaca bahaguruka kuja kuburanya abatama n'imfuvyi z'abandi base na banyina babasigiye amatongo bari baraguze, kandi bakibagirwa ko iki gihugu cabayemwo intambara. Hariho n'abantu bahunze inzu zigaturirwa, n'abahunze impapuro batazi yo ziri. Ugasanga abo bantu baragiye kurenga ku ndahiro, kandi ayo matongo igihe bayagurisha ariko yigisha abana babo, kubera rwa rukundo ruke. Umuntu akicara mu itongo ry'uwundi akirukana umuryango w'abandi kubera urukundo ruke, kandi uwo muntu ugasanga agenda na Bibiliya, uwo muntu ugasanga afise ibirango byose byerekana ko ari umuntu w'Imana, ariko yuzuye ubugambanyi, yuzuye uburigito. Inshuti mukundwa, ngoma ndakubwira, urakwiye kwibuka urukundo Imana yatwiguze, ukamenya neza ko ibyo uri kurakora mugenzi wawe Imana izobikubaza, izokubaza urukundo Imana yakwiguze, Yesu yakwiguze, ingene wagwitwayemo. Ariko ngoma ndakubwira, haracariho ubuntu bw'Imana. Uracafise umwanya wo kwegeranya niyo miryango, uracafise umwanya wo kwitatura n'Imana n'abantu, kugira ngo usige amahoro hagati y'abantu, usige amahoro mu miryango, usige amahoro muri societe, usige amahoro muri ministeri runaka ukoreramwo, kugira ngo ejo n'umwana wawe azorengane bavuge ngo aha hantu harabayeho umushinga nahe w'ukuri, harabayeho umupfasoni w'ukuri, harabayeho umuntu w'Imana, harabayeho umuntu atarenganya. Inshuti mukundwa, ubwo niko rukundo Yesu adusaba. Ntadusaba kurenganya, ntadusaba kurenza uruho rw'amazi ngo duje gukora ibiri inyuma y'iby'ijambo ry'Imana, ibyo Yesu yadukoreye ku musaraba igorogota. Imana idutabare. Ariko nagomba nsengere wewe, muri wewe urukundo rwatimbye, muri wewe atakwihangana kuri muri wewe, ariko muri wewe usubire ugarukana ubwenge, usubire wiyumvire, usubire wimvira aho waguye, usubire ugaruke ubane hamwe n'Imana, kandi Imana yiteho kugirira neza. Mana ndagushimiye, izina ryawe rishigwe hejuru. Ndasengeye umuntu wese Mana ariko arankurikirana, iri jambo rigira ubushobozi mu mitima yacu, bw'imishobozi mu mitima y'abantu bawe nk'ubwo ryagize muri Efeso. Ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe Mana bugendagende mu mitima y'abantu bakenye urukundo bari mu mashengero, mu madini. Mana abo bantu bakenye urukundo, bakenye kwihangana bari mu miryango, imiryango ikenye urukundo no kwihangana. Ubaha urukundo no kwihangana no kumenya ko ku musaraba igorogota watwiguze kubw'urukundo. Urakoze, ndagushimiye. Amahoro yawe n'ubuntu bwawe bibe kubaha bose, mu izina ryo waducunguye Kristo Yesu, amen. Neza y'Imana n'ubuntu bw'Imana bikomeze kuba hagati muri twebwe, n'amahoro n'urukundo.